imbere yuko nogira icyo mvuga nagira mbanze ndabasabe tubanze tumare umwanya mu gacerere duhagurutse kugira ngo twibuke intwari zacu ziguze urugamba rwa demokarasi n'amahoro mu Burundi. Murakoze. Nagira kandi dukengurukire Imana mushobora byose, yoyo yaturinze irarinda iki gihugu cyacu kugira ngo ntigitembagare naho twari twaciye mu bihuhusi byari gutuma Uburundi bwacu bupfa ubutakigaruka. None iyo Mana yadufashije, nagira ndabasabe tuyikomere amashyi mu kuyikengurukira. Mwanya kubaho mwese mukoraniye ngaha, uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi w'intibagirwa kuko ni umunsi utwibutsa igenekerezo rya 16 Munyonyo 2023 aho abarundi twasezerera intambara tukaja mu mahoro. Tuwibuka kubera iki? Ubwa mbere no kumenya yuko aya mahoro turimwo, uyu mutekano turimwo, iyi mpore turimwo bitizanye. Iyo tuzi ko bitizanye vyarondewe bisigura ko atagusubira kuvyanjanjwako. Ni habo no munsi turi mu mahoro, ni habo no munsi dutekanye mu mitima, ni habo no munsi turabana ryiza. No kubera uwo munsi mwiza abarundi twasezerera intambara. Tuzokwama rero tuwibuka kuko turashaka yuko n'abana bazovuka, abuzukuru n'abuzukuruza atanumwe azosubira kwanjanjwa ku mahoro. Amahoro umenya yuko akomeye iyo yabuze. Aha muri twese uko turi ngaha nta numwe atabuza amahoro. Nitwe tuzi agaciro k'amahoro kuko twabibonye twayabuze. Tuze twame rero twibuka uyu munsi kugira ngo ntagire n'umwe azosubira kwanjanjwa. Kandi uyu munsi tuwibuka kugira ngo twihanize. Tuwibuka kugira ngo twihanize abarundi turabwiye tuti kirimoso ntirigasubire. Ntaho kw'isi byari byarakabonetse aho igisoda cy'igihugu gishobora kwirara mu bene gihugu arico cyari kijejwe kwakingira. Byabaye ibara muri Burundi aho igisoda cyari gukingira inzego kikaba arico kizisenyagura kikagandagura indongozi z'igihugu. None rero n'umunsi wo kwihaniza kugira ngo twese tubwirane tuti ntirigasubire kirimoso. Hari habo babona uwo munsi bakibaza ko ari uw'abagumyabanga gusa ihibambewe. Uyu munsi ni w'abarundi bose. None hari umurundi n'umwe atari ko aramura ivyamwa vyo kuri ayo mahoro. Aya mahoro yararondewe kandi abarundi bose barayanezererewe uno munsi. Nico gituma atari umunsi w'abagumyabanga. Ngira ngo abatanezererwa uwo munsi nibo bahungabanya amahoro. Ntiyanezerere rero ko bitagishoboka ko bahungabanya amahoro. Mu Burundi byaribonekeje yuko abene gihugu ico bitumye bagishikako. Abene gihugu baravuye hasi batagira ibigwanisho. Barava hasi kandi uburuhiro baruhutse, ayo mahoro abonetse, demokarasi igarutse. Iki ni cigwa cerekana ko aho abene gihugu bashize atanumwe abavuguruza. Urugamba rero abene gihugu barurwanye mugabo barahasize nabo nyene ubuzima. Kanatsinda baca umugani mu Kirundi ngo ntawe hakura izitamurya. Twarahasize ubuzima, nico gituma tuguma twibuka intwari zacu. Ico gihe rero twari ku rugamba, urugamba rwari rwo gusubiza ibintu mu buryo, gusubira gutondesha igihugu kuko navyo ntivyari byoroshe. Kuko igihugu cyari cyasanzaye. Hari igihe mpora niyumvira
ndamaze kuja akatari gake mu gihugu ca Somalia nkabiraba biriko biberayo ivyabaye, nkavuga nti abanyepolitike mu Burundi bakwiye kuja kuraba muri Somalia niho batosubira kwa njanja ngo ingombe itazi ikibi irigata ishenyo. Muri Somalia vyabaye nkabirya vyabaye mu Burundi, baragandagura umukuru w'igihugu n'izindi ndongozi, baca basubiranamwo bose baricana, igihugu kimara imyaka 26 atashuri ryuguruwe atanimwe yiga. None uno munsi kubaka ico gihugu ntimugire ngo vyaroroshe, igihugu igisoda cyose casambutse, igihugu atabutegetsi buhamwe wese yigaba, ntivyoroshe. Murabona ko n'u Burundi bwagiye guterera kugira ngo abanyasomalia bagaruke mu mahoro. None rero abanyepolitike baganda babwire baze barumviriza ingabo z'u Burundi zimaze kuja kwitangira Somalia kugira ngo ntibaze basubire kwa njanjwa, igihugu kitagira ubutegetsi kiba carapfuye. Nuno munsi murabona yuko hakiriho abantu bagifise agatimatare, hariho abanyepolitike n'ubu baterekwa intwaro zitowe n'abene gihugu, bemera demokrasi ari uko batsinda. Abo rero nukwama tubarabira hagufi, kuko urugamba rw'umuheto ruheze twarabandanije urugamba rwo gutsimbataza demokrasi, urugamba rwo gutondesha igihugu. Abatoba amatora rero bamweho, burya hariho abazi gukamisha ingorane. Muribuka mu 2005 bitanguye amatora ya mbere, hariho umuhari Paripehutu FNL uragerageza gutoba mugabiranka kuko abene gihugu aho bashize nta ukuraho. Mu 2010 muravyibuka naho nyene duhejeje amatora, hariho abiyise ngo ni kibiri, adese kibiri, baca batangura gutera uruhagarara mu gihugu cacu. Mu 2015 hose nirirwa ndavuga, mwaravyiboneye ingene baciye bashaka yuko atamatora azosubira kuba mu Burundi, bagasubira mu ngendo mbi yo gutembagaza ubutegetsi. No kuvuga yuko abafise agatimatare baracariho, ariko natwe abarundi tuzobatega abene gihugu, tubatege Imana. Nagira ndamenyesha no munsi ko twamaze gusezerera intambara mu gihugu cacu. Ibisagaseseshwa rumuri sogokuru wacu Petero Nkurunziza yarabivuze, yavuze ati uzoshaka gutera intambara mu gihugu cacu izoheriwe ihereriwe. Iryo twame turifise kumuzirikanye. Uzoshaka gutera umudugararo muri iki gihugu, uzoshaka gutera intambara muri iki gihugu, izohera kuri wenyene iherere kuri wenyene. Nico gituma ubu rugamba dufise ari urugamba rwo kurwanya ibintu byose bituma intambara itera mu gihugu. Icambere gitera intambara mu gihugu n'akarenganyo. Urenganije abene gihugu bategerezwa kukwivuna. Igihugu ni icy'abene gihugu, ivy'igihugu ni ivy'abene gihugu. Urenganije umwene gihugu arafise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe. Nico gituma atanumwe yigeze yagiriza abene gihugu bafashe umuheto bakaja ku rugamba. Aha rero casaba indongozi mu vyumve, indongozi z'igihugu, umwitwarariko wa mbere nuwo gutunganiriza abene gihugu. Indongozi yose ahiri hose, amabanga yose ijejwe imenye yuko iri kwikorera abene gihugu ari ukubatunganiriza. Atabatunganirije naho barafise uburenganzira bwo kumwikurako. Icya kabiri gituma haba umudugararo mu gihugu ni kwigungira ko itunga ry'igihugu. Nico gituma inzego shasha zigiyeho twavuze tuti dutegerezwa gukora nk'abavyeyi, dushinge leta mvyeyi. Leta itunganiriza bene gihugu itunga ryabo, ntihagire uzosubira kwigungira ko itunga ry'igihugu. Hajya hariho ibibabaje mu gihugu, iyo kibaye mukamengura umunyamahanga birababaje cyane. Nico gituma leta mvyeyi ifata abarundi bose nk'abana bayo, atanumwe avuyemwo. Nta kintu kibabaza
nk'umuntu yo kubwira ati itunga ni rwawe hanyuma akarirya ubona atakiri buvuge. Nico gituma kwigungira ko ivy'igihugu ari icyaha gikomeye cyane, mbere je novyita ko ari kumenja. Nico gituma rero nagomba gukebura indongozi zame zibizi ko kizira kurenganya, ko kizira kwigungira ko itunga ry'abene gihugu. Uno munsi kandi turibuka ubutwari n'urukundo byaranze abahizi ku rugamba, intwari ku rugamba. Ese uno munsi twogira urukundo nk'uko twakundana ico gihe? Umwe wese akarose kabara kabandi, nta watunga ibutura zibiri, nta watunga amashati abiri, umwe wese yahundi. None rero harageze yuko n'ubu twigana ivyo twari turi, kuko ababibaye turiho kugira ngo tuvyerekane. Nico gituma uyu munsi kandi ari umunsi wo kumenya urukundo n'ubutwari intwari ku rugamba zari zifise. Ariko rero tumenyeshe ko uno munsi urugamba rw'amasase rwaheze, ariko hageze urugamba rwa politike, urugamba rwo kurwanya ubukene. Abakera mw'isi yose baravuze bati urugamba rwo guhindura igihugu, urugamba rwo guhindura isura y'igihugu ntigwigera ruhera. Iyo uhejeje intambwe iyi uja ku yindi. Twararose amahoro, mugabo dutegereza kugira urugamba rwo kuyatsimbataza. Urwo rugamba rwo gutsimbataza amahoro rero ni urugamba rutoroshe nabwo nyene, kuko rurasaba kwitanga, rusaba ko tutajyamo umukondorazosi. Ni urugamba rusaba yuko twese tuvuga rumwe. Urugamba rwo gutsimbataza amahoro ni urugamba rukomeye. Ubu rero nagira ndabahamagarire turwane urwo rugamba. Ni urugamba rwiza. Erega urugamba rwiza ni urugamba urwana ukarutsinda, ugatsinda umwasi, ukamumara mu gata wawe ruhitanye. None ko umwasi ari amagume, tuyatsinde atawi iwacu n'umwe amagume ahitanye. Ni ukuvuga tubuza amagume kuba. Ubu rero murumva yuko ni ukugaba, ni ukugaba abarundi twese tugateramira amahoro atanumwe avuyemwo. Abarundi bose kuva ku mwana gushika ku mutama dutegerezwa guteramira amahoro. Ntimuze mubone ngo hari abasoda hari abapolisi ngo baramaze, kuko ntuzoronka umupolisi canke umusoda azohagarara ku rugo. Nico gituma dusaba yuko leta mvyeyi imanuka gushika mu muryango. Umukuru w'igihugu mwamusavye yuko akingira imbibe z'Uburundi, agakinga kugira ngo inzego z'igihugu zikore neza. Tumanuke rero tuje ku ntara, intwaro mu ntara. Buramatari nawe ajeje kuraba ko intara yiwe itekanye, yuko abana b'igihugu mu ntara bose bameze neza batekanye. Buramatari ntavyo yoshobora wenyene, bamusitanteri batamufashije, kuko nibo ndongozi, niwe mutware. Mu Kirundi bavuga ngo ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Impehesa nazo zitsindwa zitagwanye. Nico gituma rero musitanteri nawe ategereza gucungera arabe ku ikomine yiwe itekanye, akorane n'abene gihugu kugira ngo ntagire n'umwe agira umutima uhagaze. Musitanteri nawe amenye yuko afise abandi bamwunganira, abakuru b'imitumba. Umukuru w'umutumba wese ategereza kubona ko ku mutumbi we hatekanye. Aha rero ndahatsimbatara cyane. Abakuru b'imitumba bajya batanu bari ku mutumba, tubasaba yuko bokurikirana neza ku buzima bw'abene gihugu ku mutumba bumeze neza. Ubuzima bw'abene gihugu cya mbere ni ukuba bafise amahoro, ni ukuba badashonje. Umukuru w'umutumba gute? Hariho abashonje, ategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo
ntihabe abantu bicwa n'inzara, ni ukuvuga bose abashyira ku kivi. Umukuru w'umutumba adashyira abenegihugu bo ku mutumba ku kivi, uwo nawe abahemutse. Nicyo gituma dusaba yuko mu kwezi umutumba wokwa mukorana biga ibibazo bijanye n'umutekano n'iterambere n'imibano, bakabazanya bati mbega mu iterambere tugejeje hehe, turashonje cyane turahimbye. Basanze bashonje bagaca bafata imyanzuro y'ibyo bagiye gukora kugira inzara ihere. Basanze ata mahoro ahari bararondera ikibatesheje amahoro bakagituza. Basanze imibano ari mibi bagasubira bagahanurana kugira babane neza. Hariho ingo zirara mw'induru bakavuga bati rujya rugo ruradutesheje umutekano, rurara mw'induru bakaruhanura. Abakuru b'itumba nabo nibarabe ko abakuru b'agacimbiri bariko barakora neza. Umukuru w'agacimbiri yumve yuko agacimbiri kiwe gategereza gutekana. Agacimbiri nako akamenya ko muri zirya nzu 10 nyumba 10 akumva yuko zirya nzu 10 ziwe zitegereza gutekana, zitegereza abantu bose bakumva ko batekaniwe no mu mutima. Hanyuma rero nyumba 10 abariko araraba ba serugo ko bariko baratunganya ingo zabo neza. Serugo rero nawe akaraba ko mu rugo iwe hatekanye. None gayemwe tubikoze gutyo, nimumbwire uzosubira guhungabaniriza umutekano, azohonyora hehe? Azobahe ko serugo azoba ariko arararira mu rugo iwe? Mbe mwari muzi yuko kuva kera narindi abagabo bose bari abapolisi bakaba n'abasoda? Mwari mubizi? Kera nico gituma umugabo wese yitwaza icumu kugira ngo ashobore kugwanira urugo rwiwe, agwanira igihugu ciwe. Murazobaza kera ubu muvyibuka muri ko musaba inzoga y'amacumu. Mugabo mwari muzi gituma bavuga inzoga y'amacumu? Umugabo wese agiye ku rubanza kwa senaka yagenda yitwaza icumu kugira ngo yikingire umutekano ahageze hose. Mugabo ashitse mu rugo ahari urubanza, serugo niwe agaba umutekano wo muri urwo rugo. Nico gituma yaca yegeranya amacumu yose abaje ku rubanza iwe bari bafise akayegeranya akayababikira kuko umutekano yawucungira neza mu rugo iwe. Hanyuma hageze gutaha akabaha inzoga ya nyuma ariyo yaca baha amacumu yabo bagataha. Ati ubu rero nimwicungire umutekano ko muvuye mu rugo rwanje. None mwumva atari umupolisi mu rugo iwe? Uno munsi n'abagabo bangahe baraba yuko urugo rwabo atamugizi wa nabi arurimwo? Tuve hasi twese. Hariho ababona imbonerakure ziriko zirararira, imbonerakure ziriko ziraraba neza ko atahungabanya umutekano bakazigaya. Uwugaya abariko bacunga umutekano mu gihugu niwe abari umumenja. Ndabivuga ndabisubiremwo, umuntu wese adacungera umutekano w'igihugu n'umugizi wa nabi, kuko aciriye icanzo abagizi ba nabi. Dutegereza gukora ibisohoka byose muri iki gihugu cyacu ntihagire uzosubira kuduhungabanyiriza umutekano. Noneho batera amagrenade mu bubare babaciye amajahe, babaje bava mu ijuru. Abo basuma baja kwiba bavuye he? Mbe bivyeho baca bajahe? Twese twocunga umutekano atanumwe avuyemwo, bose bazaba babuze ikibanza. None rero nagira ntumira abarundi bose atanumwe avuyemwo, ntihagire n'imetero kwadarato imwe isigara mu Burundi tutariko turayicunga. Hanyuma tubonye abagizi ba nabi duce turya kara abapolisi n'abasoda, tubarya kara. Mpamagariye rero abarundi bose kuva ku mwana gushika ku mutama n'umutamakazi. Erega n'impumyi yarafashe umusuma. Mwari mubizi ko impumyi irarira? Ngo hariho umuntu yasize yanikiye, hari kera yanikiye akawa amayizina ataraza, hanyuma umwana we akaba ari impumyi acaguma yicariye mu rugo impande hahandi banikira akawa. Umusuma aje acabona ko hariho abantu acarasubira inyuma. Hariho n'uwundi ngo umusuma yaje kwiba mu nzu, ngo yumvise biriko birakarangatanya, ngo wewe ngo urinde. Yumvise umuntu avuze gusa cariruka, ntiwumva ko yarahejeje gucunga umutekano mu nzu. Nta numwe rero adakwiye gucungera umutekano.
hariho abantu iyo turiko turavuga tuti igihugu tuzokigwanira twese dupfume dupfa, bavuga ngo turiko tuvuga amakosa. Nagira ndabwire umuntu wese afise amagara n'umwana kivukiye ababishoboye nawe nyene yari kuja kwizamu turarira igihugu ntikize gisubire kugwa mu isangano. Ubu uzosubira kunegura abacungereye igihugu, uwo muntu tuze tumenye yuko ari umugizi wa nabi, azoba ahejeje kwiyamamaza ahubwo turaca tumuraba neza. Erega umusuma yateguye kuja kwiba agasanga barayizamu arababara mbere arashobora no kubaza ngo mbe ngaho ucunze iki kandi ucunze ibyawe. Nico gituma rero kugira ngo tugire amahoro twese atanumwe avuyemo tuyahagararire tuyacungere. Urugamba rero rwo guhagararira amahoro murumva ko ari urugamba ariko ntacyo rutwaye kuko ntawupfa. Twarinze dushobora guhagararira amahoro tukayarondera dupfa twonanirwa kuyahagararira. Abahumure bagira ndabasabe mutajya akarorero duhagararire amahoro mu gihugu kuko ntavyo gupfa birimo. Nta munyezamu ararizamu hanyuma abasuma bataje mwijoro ngo yicuze ngo nararizamu busa. Abanyacibitoki barabizi ingene bigeze ruduca mu ryahumye hajya amuruhagarika, baravyibuka tujya tuyiratwa mu mwonga tujya dutegereza kuza turaducungera. None hari abanezerewe gayemwe tubuza abantu mu mwanya mutoyi. Nico gituma tuyira twose aho duca hose Burundi bwose dutegereza kubucungira ntagiye uzosubira kuduca mu ryahumye. Ikigira kabiri ku rugamba turimo ni urugamba rwo guhana n'ubukene. Naramaze kumenyesha izuba riva yuko twuguruye intambara yo kurwana n'ubukene, kandi n'intambara twese dutegereza kurwanya ubukene. N'intambara nayo nyene ntacitwaye kuko n'intambara y'ibyiza mugabo isaba ubutwari nayo nyene n'ubwira. Nta muntu n'umwe ndabona w'umunyamwete wubwira arigera akena. Muze murabe abantu bose abayeho neza n'abantu batigera batumwanya. None rero ndabasabe tuje ku rugamba twese amarigara tuyasezerere. Naho nyene ndasubiyemo umuntu irirwa kwirigara nawe nyene ntawe bitaniye no kumenja kuko abariko akingira ikibaba ubukene. Uwirirwa kwirigara bakingiye ikibaba ubukene, uwo nawe nyene ni wavamwe umusuma agaca duhungabanya. Tugwanye amarigara. Niba bananiwe gukora iwabo tuje kubakoresha mu by'abanyagihugu. Ibwirizwa shingiro ritegeka umurundi wese kwategerezwa kugira icyo akoze agakorera igihugu mu iterambere ryacu. Nico gituma rero uwicaye abacumuye kandi ategerezwa guhanwa kuko yacumuye. Kurya ibyo utarimye no mu ijambo ry'Imana kurya utarimye birahanwa. Murazobaza wa mugani w'itarenta muze mu usome. Uwaciye azika itarenta mu kuzimu w'ikinebwe bamwatse n'ivyo yari afise babiha uwufise. None ico si igihano. N'umuntu yicaye rero ntataniye n'urya yabitse mu kuzimu itarenta. Iyo tarenta Imana yaguhaye utegereza kuyikoresha. Utayikoresheje bazoyikwaka bayihe uwavyishe. Ndabereka ingene itarenta ikuvako. Iyo udakoze ucuba umworo. Umworo nawe ubukene bwose iyo bwakabaye bumuruhukirako. Ingwara zose ziruhukira kuri we. None sivyo wowe urakumbagara mu munyota, imvura igwa ikakunyagira ukava guzogira amagara yawe utariye. Nico gituma ingwara zose zica ziza kuri wewe. None ntiwumva ko ubuhejeje guhanwa hanyuma ugacupfa. Yatarenta Imana yaguhaye ibigiye kuko wapfuye. None rero nagira bahamagarire gutonda urwo rugamba. None nk'ubu muri twebwe aha turi ngaha abatonze urugamba wo kurwanya ubukene ni bande? Abatonze urugamba wo kurwanya ubukene si no hejuru turabe jewe ndimwo. Nagira ndamenyeshe ko ibihugu vya rutura byose muzokumva bose bavuye hasi bakora amasaha 28 ku 28 gushika ubukene babunesheje. Natwe rero tugondwe n'itiro gusa. Kandi nagira ndamenyeshe yuko ibihugu byose muzobona bitunze byose byahereye ku burimyi.
none imana mu vyo yaremye umuduga yemwe mwarigeze mwumva aho imana yigeze iremye inzu? Imana yaremye umuntu ikimushira mu murima iti ngiyi isi yirime niyo izoguteza imbere. Umuntu acaratangura ibindi byose byaje indibanje kuronka. Nukuvuga yuko duhere kwihinguriro ryo guhingura isi kugira ngo ivemo ibiribwa hama turonke ivyo dufungura duce turonka n'umusesekara. Hariho abasigaye batinya kurima ngo ntibagira isoko, ngo twemeye gusonza kuko ntidufise aho tuzobishorera. Ariko raganda yabwire leta nkozi yaje koko ari nkozi, kuko twaraye dufashe ingingo yo korohereza n'abene gihugu gushora umwimbo wabo. Kuko narazungurutse ndarabasanga mwese mwaragiye ku kivi, mugabo nsanga iyo hageze ko mushora umusesekara babaha uduhera tw'intica ntikize. Ikibabaje nuko muheza gushora uwo mwimbu bakazogaruka kubagurisha ko bawudugije ibeyi, mwawugurishije kuri make. None rero leta cifata ingingo yo guharura igiciro c'ibintu byose kugira ngo izozira vyegeranya hanyuma ibigarukane ku isoko bizimbutse. Uko kuvyegeranya rero kurimwo vyinshi, kuko kuzotuma duca mbere dutangura gukora za mbuto tuzihingura kugira ngo zibe imbuto zirobanuye zimera cyane kugira umwimbu ugwire. Ubu nivyo leta igiye gukora. Murumva yuko turi kumwe rero, turi kumwe. Leta nkozi twiyemeje yuko tuzokora ibishoboka vyose kugira ngo ntihagire umwene gihugu akora atagira uwuriko aramwereka ubuhinga. Nico gituma mwumvise mperuka kugira n'umwiherero n'ugwaruka rw'incabwenge kugira ngo baje kubintwaza ngabo mu rugamba ko kurwanya ubukene. Nakenguruka cyane ko bose bagira binyemereye. Ubu dukeneye yuko uwabaye incabwenge aca bintwaza ngabo abari wa komanda abatarose amahirwe yo kuja kw'ishure, kuko nitwe twabarihiye amashure. Erega bene gihugu nibo barihira amashure abana biga. Burya twovuga ngo duhembe umwe wese yihembere mwarimu, ntavyo twoshobora. Twese duteranije amahera turahemba mwarimu bigakunda, twagura ibikoresho tukubaka amashure. None rero ihajeje kwiga tugaruka rero nawe uzamure babandi bataronka amahirwe yo kuja kwiga. Turababazwa cyane n'ugwaruka rwiga ruhereje amashure bakavantara bagaca barugura rukaja kubateza imbere. Ngo mwiwaci Burundi ngo bampemba make ngo aho bampemba menshi. Igihe wari kuriga kutavuze ngo bagutangira make none ugiye kwiga aho bagutangira menshi. Nubuhemu kubona umwana gihugu akurihira amashure hanyuma waheza amashure ugacuza guteza imbere utakwigishije. Ntawe utaniye n'umumenza kuko ubu umucangero. Harageze yuko rero abene gihugu basubirizwa mu nkoko. Urugamba rwo kurwanya ubukene rurasaba ko twese tugira urunani, uwufise ubuhinga agafasha uwutagira ubuhinga. Ni muri iyo ntumbero rero abakozi ba leta bose tubasaba yuko begera abariko barakora ibikorwa vy'iterambere. Ni waba uri goronome kirazira ko wicara mu ibiro vyawe biri hari abene gihugu bariko bararima. Umunsi naza mu Gihogazi hariho umurimyi yanyeretse umurima avuga ati murabona yuko bitagenze neza. Ikibazo racenda mubaza nti none goronome yararihe? Ubu ngira ntangure gutembera kuko iri mu byageze ibiterwa birakuze. Aho nzosanga umurima warase goronome wo muri yo komine abaramenya ko asezeye, kuko ni wazoza kusigurira igituma imirima yanka. Goronome nawe nabarabaza wa mwigisha w'indimo umwarimu w'indimo ku mutumba azamubaza igituma uwo murima wase. None sibwo buhinga bize. Kirazira ko tubana tubahemba ntacyo ariko ratumarira. Wewe uri umurimyi urafise amaboko urafise isi, hakenewe umuhinga kwereka ingene urima neza kijambere kugira wimbure byinshi. Ejo rero aho bukera ndatanguye gutembera mu makomine yose. Abagoronome muwe muri imenye muzosigurira. Tangura ubunyene mugende mukosore aho mutarakosora mu mirima. Aborozi mubereka ingene borora kijambere.
nivyo dukeneye. Urugamba rwa mbere twaruhereye ku burimyi kuko twasaza ariryo hinguriro ridahomba. Reka duhere ku ihinguriro ridahomba, uburimyi. Nico gituma rero ndabahamagaye abari mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bicaye mu biro nkabatangayo kubibona batarabibona, bazamenye ko nzoshika ndabasubirira babimenye, kuko bari mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo barabe yuko amayeri yose twagize yo kurima kijambere ariko arakogwa. None uburimyi bubera mu biro by'umuntu. Babimenye rero abakora mu burimyi n'ubworozi bose ntegereza kubabonera ku kibuga c'intambara. Erega hajya mu mirima niho kibuga c'intambara yo urwanya ubukene. Bose rero bategerezwa kuba ariyo bari. Uwo nzotaka kubona umurima wasa atabimbariye arimenya. Nababwiye yuko ubu turi ku rugamba dutegereza kugira urunani. Uwuteye imbere ateza imbere abandi. Nico gituma uno munsi twiyemeje kwigira inama. Leta nkozi ikorera ku kibuga ntikorera mu biro. Aha navuze abagoronome, sinavuze abize kubaka, abize ivyo kubaza. Mbere kuko umuntu yubaka inzigoramwe hariho abize kubaka. Bajya bose bize kubaka bakorera leta, ni mwebwe mubahemba kugira babereke ingene mwubaka neza. Abo bose bazobibazwa. Dusanze ababaji babaza nabi tugasanga ari umukozi wa leta yize kubaza, tuzomubaza ico ariko arakora igituma ababaji babaza nabi. Hariho ibibabaji kubona dufise ubutare n'agataka mugabo ntitwigere tumenya naho buri, kandi hari habize ivyo butare n'agataka. Aha mu Burundi twasanze dufise amabuye yayandi twirirwa turagura mu mahanga yitwa amamarble, mugabo abize ivyo nyene nta numwe arayatwereka. Mugana narabonye umwe yarayanyeretse, ubu hasigaye ko tuyahingura. Erega dutegereza gutera imbere. Imana yaduhaye ritunga kugira ngo riduteze imbere. Ubu rero leta nkozi imenye yuko itegerezwa kubana n'abagwanyi. Abagwanyi n'abene gihugu. Abene gihugu mwese murabagwanyi. Leta nkozi nayo numukomanda. Nukuvuga yuko dutegerezwa kubegera tukabajana ku rugamba tugatonda twese ku runani. Nico gituma twavuze dutegereza kugira urunani twese. Ntagira umuntu azosubira kwidoga kuko tugize urunani tuzotsinda ubukene. Ubwo runani rero nabwo ruhera ku muntu. Abagwanya urugamba rw'amasase barabizi, nta musoda n'umwe atagira ico ajejwe. None natwe ntagira umwene gihugu n'umwe atagira ico ajejwe mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Uri umurimyi rima, uri umuvuzi vura, uri umubazi baza, uri umwubatsi ubaka, uri umucuzi cura. Twese duhurize hamwe kuko ruzoca dushora hanyuma turonke amahera yo kwikenura. Nico gituma twemeza neza ko umufuko wose utegereza kuronka ico ufungura. Tugira ubumwe rero ku rugamba. Twese dushire ukubute dukore. Turereke rero. Kuri urwo rugamba rega harimo no kurereka. Hajya mubona imbonera kure ntiziva hagufi. Igihe twari turi ku rugamba twari dufise inderetse zaturerekera. Zari imbonera kure. Hakaba abandi nabo bariko barateka ivyo kurya baza kutugaburira. Nta mwene gihugu n'umwe atarafise icakora. None ku rugamba gw'iterambere niho hogira ubusiga atacakoze. Haba inderetsi. Twese turereke ubwa mbere itunga ryacu ntihagire n'umwe arikorako. Itunga rusange ry'igihugu ni rwacu. Sijabana akago hari habiyita ngo ni igindongozi namba na gato. Itunga rusange ni rwacu. Nico gituma bagira menyesha abakozi ba leta. Abene gihugu mwese murereke. Mubimbonera kure mwese. Abarundi bose mubimbonera kure turereke. Umukozi wa leta tuzosubira kubona yivye, anyonora, agira iturire, agasesa guitunga ry'igihugu. Amenya yuko afashwe atazofasuriye kuronka akazi mu Burundi kamuha umushahara wa leta. Ndazi yuko indongozi ntimubikomera amashi. Mugaragira ndabwire. Ubu iyo mbonye ahantu bavuze ko ari wasesa guitunga ry'igihugu mvuga nti ntizinagiwe. Iryo zina tuzorishira ku kibaho tujyandike ku buryo ntazofasuriye kuronka akazi muri iki gihugu. Ntibyumvikana neza ku bitunga ry'igihugu ngo atashaka kuguma ahembwa n'abene gihugu.
uwuzi wese yuko yagirijwe ubusuma, uwuzi ko yagirijwe gusesagura itunga ry'igihugu, uwuzi ko yagirijwe igiturire, tuzomwandika mu gitabo, bacita igitabo cirabura. Mbega tuzobashyira mu gitabo cirabura, ntazasubire kuronka akazi muri iki gihugu, naho azoba umwarimu yivye ingwa. None uwivye urushinge yonanirwa kwiba inka. Ubusuma buba butanguriye aho nyene. Hariho abavuga ngo impene ngo irisha hiziritse, kandi aha rero mumenye yuko hatwataga urwo rugamba. Twese turi imbere, murereke gusa tuza turabandika, bazosiga baja gukora iwabo bihembe. Mugani nizokwemera ko basubira guhembwa amahera y'abenegihugu, kandi ndazi bazofatwa kuko hari habimenyereye. Hariho n'abari mu manza ubunyene, naratumwe bampa amazina yabo, bahigwe ntibaze batsindwe. Intayi kwagiriye wagirizwa ubusuma, icambere no kugarukana amahera y'abenegihugu. Hariho abiba bavuga ngo nzoza gupfungwa, ngo hanyuma nzoyarya mfunguwe. Nagira ndababwire, tuzogurisha ibintu vyabo twirihe twebwe abenegihugu, ntituzovyemera. Azopfungwa yongere agarukana ivy'abenegihugu yivye atabizanye. None ga yemwe, kuva kera narindi umuntu amenje mu gihugu bamunyaga urukoma amazi, sivyo? Hajya kera hari leta mvyeyi, kuko umenje barakunyaga urukoma amazi, wamenje rwose bimwe vy'akagirire barakwangaza bati we ntukiri umurundi. None nagira ndababwire, umuntu wese azoba yagirizwa kwiba itunga ry'abarundi, tuzogurisha ivyiwe, amahera yivye asubire mu kigega, tuweze turabe ico yunguka. Kuko hari habigize ingeso ngo nzokwiba, ngo hanyuma nca mfungwa, ngo nzoyarya mfunguwe. Nagira ndababwire ko ivyo bisezerewe, mutegerezwa gusubiza ivy'abenegihugu. None twotera imbere gute ga yemwe? Muturagize inka tugaca tuyirya. Abenegihugu baturagije inka, itunga ry'igihugu, none duciye ga yemwe tubirya. Twosubira kuba abasuku b'abenegihugu, ko ari vyo nabemereye. Murazi mwese ko nabemereye ko ngiye kuba umusuku wanyu. Abafasha rero nabo bumve yuko nabo ari abasuku b'abenegihugu. Uzobirengako bavuga ngo iki, ngo tuzokata hiboze, uzorehamukira abenegihugu ntituzoba turi kumwe, naje nzomwiyambura. Rero uno munsi murumva yuko ni umunsi wo kwibukanya ko urugamba rubandanya, kandi intsinzi ni kashi. Urugamba rurabandanya, intsinzi ni kashi. Nagira rero imbere yuko ndangiza nsubire nshimire cyane abitanze bose, abitangiye igihugu, abemeye bagaheba ubuzima bwabo bakitangira igihugu. Dushimire cyane abitanze kurusha abandi, kuko bobo basizeyo ubuzima. Abitanze kurusha abandi basizeyo ubuzima. None rero nta kundi kubakengurukira atari ukuguma tubavugira agasabisho, twongera turabana tubungabunga intsinzi bapfiriye, tuyibungabunge. Tugashimira Imana mushobora byose niba bidushoboje, kuko ntavyo twari gushobora. Rero mwese ndabakengurukiye, tugira umunsi mukuru mwiza. Ubu rero twasangiye akabisi, none nagahiye tujya tugasangire. Rero umutima waturanga wo gukundana n'ubu tujya tuwukundanireko, tuze turiyibutsa ingene twabaho, kugira ngo uwo mugenzi wari uzoturanga mu bihe byose tuzoba turiho kuri iyi si. Murakoze cyane, Imana ibarinde, Imana ibahe amahoro. Murakoze.